byose vyahereye mu Burundi kuko ivyo muri 2015 vyatumye ibintu vyose vy'amajambo y'amacakubiri atangura gukura arakura mu karere. Abantu bahungira mu bihugu vyose vyo mu karere bava mu Burundi, hanyuma bigenda bifukera biduga buhoro buhoro gushika aho bishika kuri iyo ntambara ya M23 muri Congo. Rero intambara yatanguye yabaye iy'akarere kuva igitangura. Murazi yuko hari ibihugu vyinshi vyo mu karere vyarungitse abasirikare, bimwe birateba bamwe baravayo, hanyuma harasigara abandi nk'abo muri Afrika y'Epfo hamwe n'Abarundi. Abo muri Afrika y'Epfo barateba baravayo, Abarundi baragumayo. Intambara rero ibandanya ihuza imigwi hamwe n'abasirikare b'u Burundi bari muri ico gihugu ca Congo. Murazi yuko hari imigwi nka Tabara yaragwanye imyaka myinshi n'igisirikare c'u Burundi muri Congo, hanyuma n'umugwi wa M23 n'iyindi migwi yitwaje ibigwanisho rero imwe yabiri ku mpande zose, hamwe n'abasirikare b'Abarundi baragwaniye muri iyo Congo. N'ubu nibo bariko baragwanira aho muri Kivu y'Amajepfo. Urumva intambara y'akarere yabaye kuva kera, mugabo bakagenda bavyiyobagiza bakiyobagiza nk'ibibazo vyose vyo ngaho mu karere. Ku ibibazo vyo ngaho mu karere si ibibazo gusa vyoba biraba ibihugu bibiri canke ibibazo gusa biraba igihugu kimwe kimwe ukwaco, ni ibibazo biraba akarere kose, kandi bigategwa n'ibibazo biba bituruka mu gihugu kimwe kimwe uko bimeze. Nko ku vyacu turazi yuko ibibazo Burundi bitera igihugu ca Congo n'ako karere kose ari ibibazo vyinshi biba biturutse mu bibazo vya politike biba biri mu Burundi. Ngira n'ivyo rero tuhava twihatira kwishura. Murakoze. Mu gutora inyishu y'ibibazo vyo mu karere, vyari ibintu bibiri. Ubwa mbere ni junja ry'igihugu ca Amerika gifise, n'ingene abategetsi baho basa nuko bafise umuvuduko wo kuzana amahoro mu bihugu vyose. Hanyuma ica kabiri naco cabitumye ni ibikorwa vya diplomasi twagerageza gukora, ko twarakoze cane ibikorwa vya diplomasi kugira ngo twegere abategetsi, tugerageze kubumvisha ko ikibazo c'u Burundi ari ngombwa ko gitorerwa inyishu kugira ngo ibibazo vyose vyo muri karya karere bitorerwe umuti. Ivyo rero nivyo vyadutuma tubona yuko bishoboka, ariko mu nyuma tumaze kubona uko vyagenze n'uko biriko biragenda ubu, si ukuvuga ngo ibibazo vy'u Burundi baravyirengagije, nuko tubona ko uko biriko biragenda umengo bashaka gushira imbere cane amareta, mugabo amashirahamwe atari y'amareta nayo bakagerageza kuyigiza inyuma. Ariko ntiturahebura kuko hari ibiganiro bizobandanyiriza muri Afrika. Baravuga, mwaravyumvise yuko leta zunze ubumwe za Amerika hamwe n'igihugu ca Qatar bizohava bihereza ivyo vyashitseko vyose kugira ngo bibandanyirize muri Afrika, mugabo bazoguma barimwo nk'abarorerezi. Bizobandanya birimwo abandi twovuga abandi bahuza b'Abanyafrika umengo ni 5, sindinda ngaha kubadondagura. Donc turibaza yuko ibibazo vyo mu karere bazovyiyumvira, nibatavyiyumvira naho
nta kibazo cya Kongo kizotora inyishu. Ngaha nagomba mvuge kugira nishure neza ikibazo cya Emile. Ikibazo cyo muri Kongo cyangwa ibibazo byo mu karere ntibizotorerwa inyishu n'intambara, kuko iyo intambara yari kuzana inyishu mu bibazo byo muri Kongo biba byaraheze, kuko hamaze kuba intambara nyinshi muri Kongo. Mugabo ikibazo cyo mu karere cyangwa ibibazo byo muri Kongo ntibitorerwa inyishu, naho izo ntambara ziguma zikwegana nk'urukirikirane. Nta nyishu itomoye y'ibibazo biri muri ako karere biratorerwa inyishu kubera intambara. Ibibazo rero bizotorerwa inyishu n'ibiganiro vya politiki, kandi byarabaye muyibuke igihe intambara isubira gutangura ubwa kabiri muri Kongo mu 1998 ndibaza, mu 1998 ndibaza, isubiye gutangura hari hakiri umukuru w'igihugu Laurent Désiré Kabila. Intambara isubiye gutangura, harabaye ibiganiro muri i Lusaka bihuza abegwa n'amatati yo muri Kongo. Ico gihe nyene hariko haraba ibiganiro biraba Uburundi i Arusha. Mugiye muraraba neza uko vyagenda bitera imbere, uko vyagenda bitera intambwe i Lusaka hamwe n'i Arusha, vyagenda bijana, kubera ikibazo cari ic'akarere cose kuva kiya gihe. Mwibutse neza, amahoro yarashitse muri Kongo no mu Burundi acaraba mu 2004 hamwe no mu 2005. Uko rero ivyo bibazo vyasubiye kuzukuruka kubera amasezerano yashize kwikumu, haba i Lusaka canke i Arusha, yose bayafutanganije batigeze bayakurikirana. Nizo ntandaro zose zituma izi ntambara zose zibandanya. Nagomba mubanze mu vyumvi uko nukuvuga rero, ikibazo cyo mu Burundi kidatorewe inyishu, ikibazo cyo muri Kongo ntikizotorewe inyishu, kizoguma na cone ari ibintu vyifukere bizosubira kandi bigagaruka bikabandanya. Urumva bashaka gutora inyishu ikibazo c'akarere, ikibazo cyo mu Burundi kirimwo hamwe n'ivyo bibazo rero biri muri Kongo. Ico ni ikibazo ca mbere nagomba kubishura kugira mu vyumve, kandi n'abantu bariko baratwumviriza bavyumve. Abasendedevdede ntibashitse ku butegetsi kubera ko batsinze, bashitse ku butegetsi kubera abantu barondera ibibazo byose mu karere ko birangira, kandi barabikoze birashika. Twararonse amahoro y'imyaka 10 ngira muravyibuka. Mugabo hapfuye gusa gutangura ikibazo cyo guhonyanga amasezerano ya Arusha na CNDD-FDD, ibibazo byose birasubira biravyuka. Nayibabwiye mu ijambo ry'intangamarara, amajambo yose y'amacakubiri yaciye avyuka, aragenda araduga gushika muri izi ntambara turimo uno munsi. Ikibazo cya kabiri kivuga amasezerano kiraba impunzi. Tanzania ivyo ikora vyose, igihugu leta ya Tanzania ivyo iriko irakora nuguhonyanga amategeko mpuzamakungu araba akingira impunzi. Ntibashobora kuvuga yuko mu Burundi hari amahoro. Abatanzania bari bahari, ni nabo bari bahagarikiye leta ya Tanzania ico gihe. Ni Nyerere yatanguye guhagarikira ibiganiro vya Arusha, arateba Imana iramuhamagara, ataraheza haca haza Mandela, muravyibuka mwese, niyo yabibandanije. Mugabo vyabera muri Tanzania, i Arusha ni muri Tanzania. Abatanzania ntibashobora kwiyobagiza uno munsi, bagume biyobagiza yuko amasezerano ya Arusha yo mu Burundi CNDD-FDD yahonyanze. Uko kuyahonyanga nico catumye abarundi bose bahunga. CNDD-FDD abantu bahunze kubera bariko baricwa, kandi abatanzania barazi
yuko leta ya CNDD-FDD yica atacamira. Abarundi rero bahunze ubwicanyi bwa leta ya CNDD-FDD. Ubwa kabiri bahunze akarenganyo ka leta ya CNDD-FDD, barabapfunga bakabapfungira ubusa, bamwe bamwe bakababoreza igufa, abandi bagapfira mu mabohero. Ivyo byose barabihunze, bahunga n'ibindi umutekano muke uri muri vyose. Abarundi ntibafise akazi, ntibashobora gufungura. Ivyo vyose bituma bija mu mutekano wose ubabuza kubaho neza, kandi hariho na leta iguma ibahonyanga, umuntu adugije umutwe bakamwica. Ivyo vyose nivyo bahunze. Ivyo byose biva ko leta y'u Burundi iriho uno munsi ya CNDD-FDD yahonyanze amasezerano yarusha. Rero abatanzania hako bihutira kwirukana canke gukura muri Tanzania imbuzi z'abarundi, nibihutire nyabuna gutorera inyishu ikibazo c'abarundi. Nibahimiriza abarundi ko turabizi ko leta y'u Burundi bayikingiye ikibaba. Nibahimirize leta y'u Burundi kwija mu biganiro, igatorera inyishu ibibazo bya politike biri mu Burundi, bace baraba ko impunzi zose muri Tanzania zitazotaha. Kuko igihe batoreye inyishu ikibazo ca CNDD-FDD ikiri hanze, barabonye ko abarundi bose baciye bataha, baravuye muri Tanzania barataha. Nubu nibahimirize CNDD-FDD ije mu biganiro, twicare twese dutore inyishu y'ibibazo vya politike yo mu Burundi, barabe ko abarundi bose badashobora gutaha, abarundi bose bazoca bataha. Rero ni turateye akamo amakungu yose arereka iyubahirizwa ry'amategeko mpuzamakungu, ko bobuza leta ya Tanzania kwirukana abarundi. Leta ya Tanzania isonere amategeko mpuzamakungu akingira impunzi, kandi banayihimirize kubwiriza Uburundi, kuko barafitaniye imigenderanire n'igihugu cy'u Burundi, kugira ngo leta y'u Burundi itere inyishu y'ibibazo biri mu Burundi. N'izo ntambara ziriko ziramanuka mu majepfo y'u Burundi, ntimwibaze yuko na leta ya Tanzania izo ntambara zizoshimisha leta ya Tanzania, nayo niri muri ako karere, iri kuri Tanganyika. Ibyo byose bari bakwiye kuvyiyumvira, bakabona yuko amahoro mu Burundi nayo mu Burundi ashobora gukingira igihugu ca Tanzania. Murakorizwa bose kumenya iyo bariko bararaba neza, twese iyo tubo turaraba, nta numwe atwitaye. Leta y'u Burundi niyo yo kwitayeho abarundi, nayo ntibitayeho. Rero kubera ko atanumwe atwitayeho, kandi birumvikana kubera ikindi gihugu cyoja kwitaho abanyagihugu canke abenegihugu batari bwabo, nta kamaro. Nta leta y'u Rwanda yoza kwitaho ibibazo abarundi, kuko sabenegihugu biwabo. Nta leta ya Uganda yoza kwitaho abenegihugu b'abarundi, sabi iwabo. Tanzania nuko. Ivyo byose mubona badukorera abarundi. Rero twebwe twenyene nitwiteho ibibazo byacu, tuve muri izi ndyane, kugira ngo dushobore kwigwanira twenyene, dushobore kwerekana yuko ikibazo cy'u Burundi ari kibazo, kuko nitutabikora nta bandi bazobidukorera. Nivyo dutegerezwa gukora, ari guhaguruka mu nzira zose, ari gutora ibuye, ari kugira iki, twese mugabo tumve yuko twese dutegerezwa kwigwanira. Nta muntu numwe azoza kugwana mu kibanza cacu, mu bibazo byacu. Tureke ibintu byo kwama twibwira ngo izi ntambara ngo ushobora kubona ngo zitandukiye, ngo ivyo ari byo byose. Umuntu wese yoza kutugwanira, ndiyoba ariko aratugwanira twebwe, yoba ariko arigwanira wenyene mu nyungu ziwe.
umuntu wese yoza atubwira ko agomba kudukorera ivyacu ntaba ariko arabidukorera aba ariko arikorera ivyiwe kubera yuko aba ariko arondera inyungu ziwe. Rero twebwe inyungu zacu ni twicare twiyumvire tuje hamwe duhaguruke tugwanye akarenganyo tugwanye leta y'u Burundi gushikaho izo kwiyemera igacunya ikaza tukicara tukumvikana. Nagomba ndababwire iyo ibintu vyaboze bikakunukira wewe wenyene haraho ata muntu numwe aza kugufasha kubikura aho vyaboreye, ariko bimaze kunukira abantu benshi abo bantu bose baraza kugufasha kugira mu bikure. Rero twebwe nitwahaguruka tugagwanya leta y'u Burundi uyo munuko ivyo bibazo bizokwira hose aho muri ako karere, bose abavyiyumanganye bazohaguruka baze kudufasha kugira ngo ibibazo tubikemure. Nuko niyo jambo nobwira abarundi bareke ibintu vyo gufyina igihugu ntibagifyinisha. Leta ihari no munsi yafashe igihugu iragifyinisha iragikinisha, ibintu vy'igihugu ntibabikinisha, irabikinisha vyose ikavugamo kuko ishatse, ibintu ikabikinisha, amafaranga y'igihugu bakayakinisha bakayonona. None abarundi barashonje, abarundi barangaye, abarundi barabuze nta n'icubahiro bagifise aho baca hose. Rero kugira ngo ivyo vyose bize bihave nuko twese twahaguruka tukareka kuryana tukabanza tugahaguruka igihugu tukagihiteka, ibindi bya politike tukabitunganya uko nayibabwiye mu nzira ya demokrasi. Duhereze ijambo abene gihugu abaribo bitorera ababatwara. Alors ikibazo gikurikira cari ca Jo Philibert. Ikibuga ca politike kirugaye mugabo ivyo vyose si ubwa mbere biba mu Burundi. Jo Philibert vyame bibaho mugabo abantu barabandanije bagwanya intwaro z'agahotoro gushikaho bazikuraho. Ndadaye yaratsinze naho intwaro yo yamaze umwanya muto yatsinze. Ibi vyose vyashitse kubera ibibazo vyatewe no kugara canke no kugomba kugumana ubutegetsi wewe wenyene. Nuno munsi CNDD-FDD ivyo kwiragira iprona yarabigize mugabo iprona yaravuye ku butegetsi na CNDD-FDD zova ku butegetsi. Igihambaye ni ukudahagarika. Twebwe muri MSD tuvuga tuti tuzobandanya, abana bacu bazobandanya, abuzukuru bacu bazobandanya gushikaho CNDD-FDD tuzoyikura ku butegetsi tukayirandurana n'imizi, kandi igihugu tukakijana muri demokrasi, kuko nta nyishu y'ibibazo byo mu Burundi iri iruhande ya demokrasi. Nabibabwiye uko ubutegetsi butunganijwe, uko ibibazo bya politiki twabihinduye ivy'amoko. Mugabo reka tuje mu nzira ya demokrasi, kuko umuntu wamutoye ndazoza kukwica. Abaza kutwica abo bandayishimiye baratwica kubera tutigeze tubatora, baradupfunga turenganya bose n'aba Nkurunziza n'umuhisi Nkurunziza bose, kuko nico kimwe, bose badutwara nabi kubera tutigeze tubatora, kuko iyo tubatora ntibari kudutwara nabi. Nivyo donc kudahagarika, kuko uhagaritse uba watsinzwe, uba wahevye. None tuzoheba igihugu cacu? Ntituzogiheba. Rero twe tuvuga ko ari ukubandanya duhangana n'iyo leta gushikaho tuzotera tukayirandurana n'imizi ikava ku butegetsi. Tuzokura ivyiyumviro vyayo ku butegetsi, mugabo nizoba twirukanye CNDD-FDD bazobandanya duhiganwe co kimwe n'abandi bahiganwe co kimwe n'abandi mu bintu vya politike, kubera ijambo tuzoba twarihaye abanyagihugu. Nivyo. Hanyuma ikikurikira ni imigenderanire y'u Burundi, ingene u Burundi bushobora ubwa mbere kugira ngo u Burundi bushobore gutuma imigenderanire yo mu karere
iteba ikatangura kunaguka ikagenda neza. Icya mbere ni uko bahagarika ingwano bakava mu ngwano muri Kongo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni uko baja mu biganiro n'abajeje n'amatati y'Uburundi mu vya politiki, imigambwe yose n'amashirahamwe ategamiye ibibanza vya politiki, atarondera ibibanza vya politiki, bakicarana tukavugana ingena dutungana gushasha Uburundi. Duhejeje kwiha ijambo, twokwinjira rero mu bibazo vyo gutunganya ejo imigenderanire myiza n'umutekano mu karere, bitubicishije ubwa mbere mu shirahamwe CPGL. Ibibazo vyose uno munsi biri mu karere, ndaza kubigarukako, tusubiye mu ntuze ya CPGL turashobora gutora inyishu mu bibazo vy'imigenderanire, mu bibazo vy'ubutunzi, kugira ngo dushobore kudandaza. Ndabaye nk'akarorero, tugiye mwibuke neza yuko CPGL ari ihuriro y'ibihugu byatwawe n'Ababirigi, hanyuma ijya bita EAC ni ihuriro y'ibihugu byatwawe n'Abongereza. Rero naho twama tuvuga yuko twese turi Abanyafrika tukundana, ntavyo gukundana bihari mu byo gutwara, hari inyungu gusa. Twebwe twemeranije yuko inyungu zacu ibihugu bitatu, Burundi, Rwanda na Kongo, inyungu zacu ari zimwe. Tukavuga tuti dufise isoko irenga abantu imiliyoni 100. Tugiye kuvugana n'abajya bahora batwarwa n'Abongereza, tugenda tubabwira isoko dufise ingena ringana, nabone isoko ryabo ingena ringana. Tuti rero twobigenza gute kugira mutere imbere, abanyagihugu bibanyu batera imbere, nabi wacu batera imbere. Ibyo byose twobicisha mu biganiro, mugabo turi kumwe twese. Bon, hariho inyishu nyinshi muri ivyo bibazo twebwe muri MSD dufise, mu gihe bo twumviriza canke bakemera igihugu cacu kigasubira n'iteka, tukagiha iteka, tukagiha agateka, abarundi bakaronga agateka kabo. Turashobora gukora neza mu kugira ngo duteze imbere imigenderanire n'umyumvikano n'iterambere muri ivyo bihugu byacu. Nama mvuga yuko abarundi atabumera bw'Imana twivye, na twebwe dushobora gukora dufise aho dukorera tugatera imbere. Icya mbere dukeneye nuko tugira igihugu, nico kintu cya mbere gihambaye, ko turabibona turabizi, kandi abarundi bose bavyumva. Ndibaze Imana yodufasha tugasubira tukaronka agahengwe ko gusubira mu mahoro. Umuntu wese azotwara aze yitwararike kutomora abarundi mu gihugu cyabo, kuko birababaza cyane, canke kubapfungira ubusa, kubarenganya. Ivyo bintu bibiri ni twabishobora, tuba turiko turatangura kuja mu iterambere. Hanyuma igikurikira na kazoza ka MSD, twebwe nitwashinze umugambo, aba MSD bose barabizi iyo bava bakagera, nitwashinze umugambo kubera turondera ivyicaro bya politiki. Twashinze umugambo kubera dushaka kuzana inyishu ku bibazo by'abarundi, kandi atana kimwe dutinya kuvugiraho kugira ngo gitore inyishu. Nico cadutumye dushinga uyu mugambo. Mumenye neza ko ari wo mugambo mu migambwe yose iri muri kajya karere ka politike mu Burundi itari iriho yarusha. Iyindi yose ni ikomoka ku yindi migambo, bose bari yarusha. Mugabo turemera yuko amasezerano yarusha ahambaye, kuko aduhereza amahoro. Rero mwibuke neza yuko twabonye ibibazo byose abanyepolitike bose birengagiza, vyama bidutwara muri izi ngorane. Nico gituma twaciye dushinga umugambo tugira ngo ukuri n'ubuntu abarundi tureke kubabesha, si bijuju, ibibazo byabo barabizi, nibo nimubumvirize, muvugane ibibazo byabo, hanyuma nimwabatwara mu bitorera inyishu. Nibyo tuvuga. Hanyuma tukavuga tuti aha turi hari abandi, nta demokrasi irutiyo,
kuko umuntu arafise imyaka mara, nushaka ube icyo ushaka cyose ubuzima buzokuvako, kuko abatwaye igihugu abami bose bari hehe, n'abatwaye amareta bari hehe, niho bakiri siho bakiri. Ni cyiza rero reka dukorere abantu, bwira abana b'iwacu abuzukuru b'iwacu bitubaraga igihugu c'indyane. Nivyo rero twe tuvuga naho duhagaze rero, ico conyene kidutuma tudashobora guhagarika. Ntituzopfa duhagaritse, tuzobandanya, abana bacu bazobandanya, abuzukuru bacu bazobandanya, tuzoteba dushike kuri iyo ntego twishinze. Murakoze. Uko rero tubandana tuvuga yuko abarundi bose twese ari twebwe tuzokwihabuza, nta bandi bazoduhabuza. Nk'uko nabivuze, ni twebwe tuzokwihabuza. Umuntu ari we wese haba ivyo bibazo babibona, nibarondere uko bahangana navyo. Twese ko turabikurikirana turanabibabwira, nuko turondere uko duhangana navyo. Nibatinyuke, nibashire ubwoba. Twese twarashize ubwoba, nuko tuvugana twese tukaja hamwe, ivyo bibazo tugahangana navyo. Imiborogo sizodukiza, kandi nta muntu areka guhangana ngo nukubera ngo hari ingaruka mbi. Ibintu byose bigutuma guhangana, hariho abakira, hariho n'ab'Imana itwara. Nuko bimeze. Ntituzobandanya tuvuga ngo turatinya guhitanwa n'ibibazo, ngo niko tuzobivamo. Ubwoba ataco bukumariye, nta kamaro ko kubigira. Uko ubwoba butoshobora kugukiza, nta kamaro ko kubugira. Ahubwo urarinda nyene, ugahaguruka, ugahangana, abasigaye bakabandanya babaho neza. Mugabo umuntu atabandanya tugira ubwoba, kuko ubwoba uko tubugira, ubwoba bwacu nibwo buha inguvu abo bantu bake cyane bo muri CNDD-FDD. Ko turavugana n'abantu nabo muri CNDD-FDD, turavugana nabone barafise ubwoba. Ubwo bwoba uko tubugira niko buha inguvu kajya kagwi gato ko muri CNDD-FDD gapfukamye mu nda igihugu cyose. Rero akamo nako nyene, gufatana mu nda no guhaguruka tugahangana atabwoba. Kandi akagwi katugwanya ni gato, nitutagira ubwoba. Abasirikare bafise ubwoba, abapolisi bafise ubwoba, abari imbonerakure zuzuyemwo abantu bafise ubwoba bw'iyo leta, twebwe turi tutavuga rumwe na leta ya CNDD-FDD dufise ubwoba. Nimwumvire ubwo bwoba tubwikuyemwo, abarundi bwose duhagurutse. Jewe ubwoba ntabwo nkifise, ntabwo nigeze ngira. Tugahaguruka tukava mu bwoba. Mwibaza ko kugabwa ikomara n'iminota 10 kakiri ku butegetsi, gaca kagenda, turakirukana ko nta nguvu katurusha. Nivyo inguvu gafise ni ubwoba katurimyemwo, karaturimyemwo ubwoba no buriho. Hanyuma nico gituma kaguma ku butegetsi. Ubwa mbere nuko twikura twese mu bwoba, kugira ngo ibi vyose, ibibazo byose twitorera inyishu. Murashobora gukwirikiza rero uko navuze, nuko leta y'u Burundi ubwa mbere ija muri Kongo, abasirikare b'u Burundi baja muri Kongo, bagiyeyo batana mu mitwe n'umuhari Red-Tabara. Ntibagiyeyo ngo bagiye gutabara leta ya Kongo. Ubwa mbere bajayo muri bibaza mu bihumbi 2017, nibaza ko ari aho batanguye kuja muri Kongo. Bagiyeyo baja batana mu mitwe na Red-Tabara.
kuva mu bihumbi 2017 ntibahagaritse gutana mu mitwe na leta bara haba muri Kongo na rimwe rimwe n'ibindi bihe mu Burundi, kandi abasirikare b'u Burundi bigeze banesha leta bara, ntibigeze bayisambura ngo iveho Burundi ngo ntisubire kugira gutera ibibazo mu Burundi canke ngo ejo ngo izi ishike aho ishobora no gutera ibibazo mu Burundi. Byarayinaniye, barananiwe gusenya leta bara, mu amakuru dufise barananiwe gusenya leta bara. Hanyuma binjira muri izo zindi ntambara bibaza yuko izo ntambara nibazitsinda ko bazoca bagaruka rero akaba ariho bizizira iyo leta bara bakazoyisenya, nayo n'ivyo vyabaye imfabusa. Abantu rero bafise ubwenge bwo barabufise, ivyo nta muntu yoja kubiharira. Abantu babona bashobora kugwanira akazoza k'igihugu cabo, akazoza k'abana babo, bariyumvira iciza kurusha ikindi. Iciza kirashobora ingingo yo guteza imbere abantu benshi irashobora kuba wowe muri uyo mwanya idashobora kuguteza imbere cyangwa itagushimishije, mugabo ukayifata kubera iyo ngingo ariyo izotuma abantu benshi babaho neza, washaka n'abawe hamwe na wewe ukazoteba ukajamwo naho bitagushimishije muri uyu mwanya. Niko gutwara mu bisanzwe. Gutwara ntufata ingingo wezi gushimishije, ufata ingingo zizana zija mu nyungu z'abantu benshi ushinzwe kuyobora. Niko gutwara, no gutwara neza. Rero ivyo tuvuga nimba abatwara Uburundi no munsi biyumvira igihugu cabo, baciyumvira neza, icambere nuko bava muri zo ngorane, muri zo ntambara zo muri Kongo. Ica kabiri bakagira ibiganiro bikagenda bikweganye, bakagira ibiganiro vuba n'abajejwe nabo amatati y'u Burundi ya politike yega, bose bakicarana kugira batore inyishu y'ingene igihugu cabo kigiye gutunganya. Nta gisirikare kitari kumwe n'abenegihugu gitsinda intambara. Nta gisirikare canke igipolisi canke umutegetsi atari kumwe n'abenegihugu bose bumvikana bashobora kugira igihugu gifise ubwigenge, ni kuvuga igihugu independent, igihugu gifise sovereignty, igihugu gifise ubusugire. Ibishoboka. Dukeneye ko tuba turi kumwe twese kugira dukingire igihugu cacu mu bibazo byose coronka, kandi turi kumwe nta numwe yoshobora kutunesha. Donc nico gituma ndababwira, bwa mbere nuko bava muri Kongo, bwa kabiri bikagenda bijanye ko bicara n'abantu bose amatati ya politiki mu Burundi araba kugira batore inyishu y'ivyo bibazo, kuko nibatavayo nanone iyo leta bara batigeze banesha, baticaranye ngo bavugane, ntibazopfa bayinesheje. Nivyo nuko twe tubibona, turavye uko bimeze, turavye nuko bizogenda birakura ibibazo vyahajya mu karere, uko bizogenda biduga bikura. Abarundi bafise ubutegetsi uno munsi nibatiyumvira n'ingoga kwiyumvira mu nyungu z'abarundi benshi, bavuze ingorane zose zihari, akamaro ko kubandanya tuzidondagura. Nibafata izo ngingo zibiri, n'ingingo zizoba zihambaye kugira ngo Uburundi ejo bushobore gukingira n'ubusugire bwacu. Voilà, nazishuye kuri ico kibazo ca mbere. Ca kabiri rero, abategetsi buno munsi kirajanye, iki kibazo cambaza umutima kirajanye
nico kibazo ca mbere abategetsi buno munsi iyo abantu bafise ubutegetsi bama bibaza yuko bafise inguvu nyinshi ata kintu na kimwe gishobora kubanyiganza ngo kibakure kuri ubwo butegetsi niko nibaza ko ari ubwo burozi bw'ubutegetsi mugabo twebwe mwibuke neza mu mugambi wacu tuvuga tuti guca bugufi umuntu aca bugufi si umuntu aciye bugufi kuko uciye bugufi uri mugufi nyene nta n'akamaro wopfa urumva uguca bugufi n'urya nyene aba afise inguvu niwe aca bugufi kugira ngo ashobore gutunganiriza abo badafise inguvu kugira baze batera imbere nivyo umutegetsi ico gituma tuvuga umutegetsi bwa mbere abwirizwa guca bugufi kugira yumve ibibazo iminihiro amaborogo y'abanyagihugu y'abenegihugu niko twe tuvuga rero aba bategetsi uno munsi barashobora kwibwira yuko bafise umutekano kubera bafise batwaza igikenye barimye ubwoba mu barundi bose barashobora kuvyihendako mugabo kuba ari ukwihenda kuko ivyo ntibimara umwanya munini muzobibona murashobora kwibaza ko imyaka 20, 50 tumaze imyaka 20, 25, 30 tubatwara gutya nyene bizobandanya bimeze gutyo imbere yanyu hariho abakoze gutyo bari bakwiye kuraba imbere yabo hariho abatwaye gutyo bakoze gutyo ega iprona yatwaye gutyo n'igikenyi no guhonyanga abantu niko yatwaye none ntibavuye ku butegetsi nabone bazova ku butegetsi bari bakwiye kubibona hakiri kare nibatabibona nabo ibihe bizobibereka kandi bazicuza batagishobora kugarukana ibintu batagishobora babandi bavuze ngo impene iragenda hanyuma mu kuyigarukana ukabira nkayo nuko bizogenda bazokwicuza batagishobora kugarukana ubutegetsi bwabo nta bintu vy'impanuro notanga je nama mvuga gusa abantu nibige ku kahise kugira bamenye yuko akahise kama gategura kazoza ntushobora kugira ibintu abandi bagize ngo wibaze yuko uzoronka ngo ubigire cyo kimwe nuko abandi bagize ngo wibaze ko uzoronka inyishu itandukanye niyo abo bantu bagize nuvuga nimba iprona yaratwaye ubutegetsi gutyo ihonyanga abantu mu macakubiri gutyo hanyuma ikava ku butegetsi ndi wibaza yuko we niwatwara gutyo uzoca uburamba ko ubwo butegetsi ntibishoboka ntibizokunda nuko nivyo bibazo nagomba kubyishura murakoze